Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana abakunzi ba Kodi Empire, nizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza aho muherereye hose. Nizere yuko mwaramutse impore ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi ugenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2023. Tubiki ibiganiro turaza gusimbira neza na neza mu bice bigiye bitandukanye byo mu musego bwaho kugira ngo tushobore kubabwira uko haramutse narijya abenshi mukeneye kumenya situation actuelle y'ingene muri Rubaya vyifashe hariya ni muri Masisi muri Nord Kivu ndetse na Nyabyondo uko hazinduye ivyo turaje tubabwire muri kino kiganiro. Hagati yaho turaza kubabwira ibijanye no muri Minembwe aho FARDC ku munsi weje yongeye guha ubutumwa bukomeye cyane inyeshamba zatwigwaneho riri tabara ndetse na M23 zisanzwe ziri hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Twaje tubabwire ukungene ubutumwa babageneye. Sivyo gusa, hari amakuru yandi avuga yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF zoba zigomba kwigarurira hariya muri Nord Kivu, zoba zigomba kwigarurira igisagara gikomeye cyane, igisagara bitwa Kasinda, ari naco ari nayo mpamvu twahisemo kubabwira ano makuru kubera ko aya makuru butasi yamaze kuba atugeraho gatanu kuri gatanu. Entre yaho turaza kubacishizamo ubutumwa budahambaye, ubutumwa mwagenewe n'umusesanguzi aza kubabwira situation muri Rubaya ukungene ibintu bimeze, ndetse anababwira namwe makuru ariko aravugwa mu Barundi perdi mu mazimisi niko murabona ariko barakorera cyabe ko barafasha leta y'u Rwanda kwikorera propaganda, ndetse bakigira yuko bakunda u Rwanda kuruta abanyarwanda benego. Turaje tubibahereze mu mpera za kino kiganiro niho biza gutambuka we nakanya gatuka bicamo kugira ngo dushobore gutambutsayo ico kiganiro. Rero mu nkundire twanze dusimbire muri Minembwe aho ku munsi wejo ingabo za FARDC ziriwe ziratanga umuburo canke imburi muri Minembwe bakoresheje drone y'amajwi, bakwiragiza ubutumwa bw'amajwi bagaruka hejuru ya Minembwe no mu micungararo yabwo nkuko bigeze kubikora ubuherutse. Iryo sekeza rigenewe abagwanyi bo mu mugwa twigwaneho hamwe na AFC M23 ribahimiriza gushira ibigwanisho hasi bakaja mu bibanza vya Kakenke, Karingi ndetse na Mikenke ofete kwishikana mu butumwa babatambukije canke bababwiye. Bavuze ati mwaramutse, turi abasoda ba RDC, turabahanura gushira ibigwanisho hasi vyanyu mukaja ikare Gakenke, Karingi, Mikenke. Ivyo bizobafasha kuko turabakunda cyane. Umuntu wese yanse kwitabira ubu butumwa azobona kaga nkuko mwabibonye mu misi iheze. Aruhande yayo majwi akomeye cyane, iyo ndege yarakoreye udupapuro tubahamagarira kumanika amaboko no guhitamo inzira y'amahoro. Twagomba tubamenyeshe ko ivyo babikoze hariho abatari bake bishikana, abandi bakabuzwa kwishikana, abandi bakinangira. Ibi ndibaza neza yuko atari rya mbere FARDC bikoze yongeye kubikora ko ndiciro kugira ngo ishobore gutanga imburi canke ishobore kubwira M23 RDF twigwaneho ati raba mishikane bigishoboka, kuko barinze babongera kubatambutsa ubutumwa nk'ubu nuko haba hari kidasanzwe bigomba gukoreka. Mwibuke ko mu misi yeze imbere yuko babarasa cyane bakaba babaza babanje kwagenera ubutumwa bene ubunyene nyamba muvyibuka. Imbere yuko tubabwira amakuru ya Nyabyondo na Rubaya, mu nkundire manze ndababwire inkuru yihuta cyane no ofete n'imburi. Ndazi yuko abenshi bitarabasha kumenya ino nkuru, ndi mu bambere batanze ino nkuru canke bayikozeko. Igisirikare cy'u Rwanda coba kiriko kirategura igikorwa gikomeye cyane muri Grand Nord kugira ngo kigerageze gusubira gufata igisagara c'ingenzi ca Kasinda, ahari ibiro bikuru vya duwane bitandukanya igihugu cy'u Buganda inyuma ya Bunagana. Nkuko bivugwa n'isoko ryizewe riri hafi y'uyu mutwe, President Paul Kagame yoba yararungitse hafi igice c'ingabo zari mu bikorwa vy'ibitero vya Rubaya hamwe n'izindi ngabo nyinshi zigenewe igitero cyo kuri Kasinda. Duwane ya Kasinda ngo niyo yibasiwe cyane na Kigali kugira ngo AFC M23 ironke uburyo bwo kwikenura mu vy'ubutunzi, kuko ngo imaze imisi ifise ingorane z'amafaranga. Iryo soko nyene rivuga ko hari izindi ngabo zidasanzwe z'u Rwanda zimaze gushika ku rugamba zizanye n'ibigwanisho bikomeye
byashizwe mu bibanza bigiye bitandukanye by'ingenzi. Hasigaye ikibazo cy'igihe gusa nk'uko iryo soko ribivuga. Byongeye iryo soko rivuga ko ibitero vya vuba vyagabwe ku minara igenzura drone ku kibuga c'indege cha Bangkok hariya muri Kisangani nk'uko mwavyumvise, bitari uguhora canke kwishura ibisasu vya FARDC gusa, ahubwo ngo vyari umugambi wo kugabanya ubushobozi bw'igisirikare ca Kongo mu kirere kugira ngo byorohereze ibikorwa vya gisirikare muri Grand Nord mu gukura imbere y'igihe iterabwoba ryose ryo mu kirere. Mu gihe leta ya Kongo yotakaza iyo duwane ya Kasinda, vyoba ari igihombo gikomeye cyane ku butunzi bw'igihugu no ku ntara ya Noro. Iyo duwane ngo yinjiza leta ya Kongo amajana y'ibihumbi vy'amadolari y'abanyamerika ku munsi, bingana n'amamiliyoni menshi y'amafaranga y'amanyekongo ava mu makori ya duwane. Ivyo bisa nibimaze kuba ibunagana, aho ayo mafaranga menshi ya duwane atagishikira leta ya Kongo kuva igisagara gifashwe. Kubera ivyo turahamagarira abategetsi ba politike n'igisirikare gushiraho uburyo bwose bukenewe kugira ngo bahagarike umwasi no gutuma wagirizwa kuba inyuma y'igitero Paul Kagame abibazwa. Ubu nubwo butumwa no genera abakongomani ndetse na leta ya Kongo nk'uko ubasesanguzo yagiye batandukanye bakomeye mu karere bagiye babishikiriza. Ariko rero mu nkundi ndabashiriyemo situation actuelle ya Rubaya. Ariko mbere ko ndabwira ibya Rubaya na Nyabyondo, umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wo muri Kinshasa ku munsi w'ejo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahamagariye umunsi wa Ville Morte ku ugerekezo rya gatatu ruheshi mu kwiyamiriza ico bise ubugarariji bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwibwirizwa shingiro. Yagiriza umukuru w'igihugu Fatou Beto ko yasangiye uburongozi bw'igihugu na Paul Kagame. Ibi nivyo abatavuga rumwe na leta bariko baragiriza Fatou Beto yuko yemeye gusangira ngo ubutegetsi na president Paul Kagame. Ariyo mpamvu igerekezo rya gatatu ruheshi hahamagariwe Ville Morte cyangwa hagariwe imyigaragambyo mu gisagara ca Kinshasa. Umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi urongowe na Moyizi Katumbi wanse kuja mu mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro. Rero ibi nivyo navuga yuko biko biravuga ngaha muri Kongo, ariko reka ndabashiriyemo actualité y'ukungena ibintu bimeze ku mirongo y'Amarazi ku mwese mwamo bikeneye mwamo biranigishika. Ndababwiye yuko ku munsi weje uko vyiriwe nuko vyari byifashe tubifashijemwo n'umusesanguzi wanyu mukunda cyane. Ciao ciao. Imvaho kabisa ya Rubaya. Neza cyane. Rego urakoze cyane rero umusesanguzi ku nubwo ukoze igikorwa atari cyuwawe. Oya je hari abantu bampamagara vraiment bakambaza ngo wabrotse kuko barondera jewe. Oya je nabona brotse bakangwa none umusesanguzi Rubaya ifashwe ni mutubwira wazendo wasubije inyuma ni mutubwira ati yamara byagenze umuca muhora. Ego ubundi nabaye bwisigure nabaye bwisigure sino ntitwaretse gushikiza amakuru ngo ni kubera impamvu iyo ariyo yose, ahubwo nuko twafatiriwe kuva ku munsi w'ejo. Ubu rero turaje n'inguvu nyinshi kabisa kandi ufise n'amakuru menshi ageze kabisa. Rero ni mufata agatego gusanguza bivuze kugira ngo mushobore kwa mwo kumva bishasha bya Rubaya bifashe gute ko bagomba bavuga ngo baza basubijwe inyuma bimeze gute. Ubu musesanguzi antene ziwe zamaze gushika banayanze na cyane nuko rero tugiye kumurira ugiye dukoresha umwanya kuko umushitsi w'isabato tumurindirane gishike kabisa, tumurinde twumvise agakuru k'ihumure. Umugabo Ben Hikazi abadukurikirana aho bari hose tangura ubaha ikaze nabaha ikaze. Oya ndabona ko bakiri ko baraza ndanababwira nti baracari bake neza cyane. Ubwo rero nibisange urazi ko abashitsi basangwa kandi ubundi mushitsi musangwa ntago yigira abona intebe ngo akacamo hagati ngo ararinde bamuheyane hakashika yicara kugira ngo bashobore kuba bayaga n'abasanze mu rugo. Reka ndagutera inkuru nagomba mvuge nti dutangura gushikiriza inkuru z'imvaho bamaze gukwirijana ku murongo. Oho aho ni minjire na like umuntu wese abona notification umutwe donc ubwenge bwa mbere
kubitiye kuri like kugira ngo tuba nubwo wamuvuga ngo burya umuntu akunda ibyo yumvise je ndazi ko oya umuntu akunda ibyo yumvise umuntu akunda ibyo yumvise ntacyo kazima bazi ko byumva ubwo tuguma tuhabwa amakuru ya rubaya rero ndabasabe mwinjirane like munatubwiye namwe nyene mwana mumerewe byose turaza kubisabira haba muri commentaire no musi dukoresha umwanya dukora ibintu biri ku mwanya kabisa rero mube ku mwanya kabisa gusa je ndabona twotangura guca hariya muri Nyavyondo be ariko banzi babarire Nyavyondo hari kuhabera urusasu ruteye ubwoba kwe kushimwe guhera muri Nyavyondo ko ndahera Nyavyondo nankako abantu baza kuzana muri live mu nyuma baza kubaza byibazo tiruba yabimeze gute kuko bose bakeneye kumenya Rubaya neza cyane mbona yo twohera muri Nyavyondo nubwo wanyise umwanya mugabo nta mwanya nakwatse kuko hari amakuru menshi ari kuri front line si Nyavyondo gusa burya na Nzibira ibintu ntabwo bimeze neza abasirikare bo kwa Kagame baramerewe nabi cyane ni henshi donc za Walungu hamwe hose bikura biruka nuko bari babonye ko ibintu bigiye kubabana amazi mugabo urumva abakweza amaguru Wazalendo yagize iki yabakoreye ku muti kabisa je muramenga bamaze kuronka inkuru hego kabisa niko ndabona Kagame tombe Rubaya tombe sinzi kabisa so reka hano muri Nyavyondo nakumenyesha ko Beni uyu munsi Wazalendo uyu mwanya tuvugana ubu turi saa 10:25 bari ku birometero 200 na Masisi centre nukuvuga Wazalendo yatanguje ibitero mu gatondo burya sha jewe none ko ndemera ubushobozi bw'igisirikare ca kera ku bami ngo n'ubwahengo nabwo uzi ingene abagwanyi umwami bakera bari bakomye ko bagirane barasisha imyano ntibari nta ma radiophonique donc ama motora bari bafise waze barahana ama commande na ministre bari bafise oya ministre yari imyano kabisa mugabo ugasanga barakoza amateka ku rugero rwa ntibakubise abazungu bakabagoza bafise inkozi ciri muri sasa ndiko ndaba Wazalendo iyi politike yatanguje hano kugira ngo yigarurire Nyavyondo bisabwe nge burebure cyane mbo kumva ko bahagwaniye c'est normal kuko d'abord Masisi presque yose iri mu ntambara mugabo kwiyumvisha kubera iki Wazalendo twazindutse tutumva amakuru yahariya muri Rubaya tukazinduka twumva ati yamara bariko basatira Nyavyondo akanura ndakumva kabisa sasa Wazalendo mu gatondo batanguje intambara zitoroshe aho bariko bagerageza kwinjira muri Nyavyondo centre ni intambara zitari zoroshe aho bagenda nukuvuga umuntu yakarama inkuru akambwira ati Wazalendo yagenda ica ahantu hose hari agaposition ka M23 ivutura irabandanya mpaka Nyavyondo centre donc Nyavyondo iri libere Wazalendo rimwe muri Nyavyondo centre aya masaha turiko turavugana so intambara nkuko nabironse yatangura mu gace bita Ruhoke sizika bagwa Ruhoke cyangwa Ruhoke je ne sais pas no Wazalendo yatanguriye intambara irakubita kabisa hano muri Ruhoke urumva ko na hari umushike bahapambane kabisa bitari byoroshe aho byashitse Wazalendo ifata abasirikare bane mpiri ba RDF inyuma yo gufata bane basirikare mpiri ba RDF ntiyahagaze habaye resistance ikomeye ya RDF n'abafasha ba M23 mugabo Wazalendo kubera ko yari yaye Karungu yari yashavuye barabona ko hano badashobora kuresista muri Ruhoke baratatana batubwiye ngo umwe wese ngo yafata inzira yiyo mu kwiruka baravye ingene Wazalendo rekiragwana umanza bari banye bwabo ibwabo donc ni kangaririmba kavuga ngo Imana ibonye ibigambi y'ivyo bigabo ibarebera nyindi donc
Imana yabayoberanije indimi ntawabwira ubundi ati yamaze duce ngaha oya nta n'umwe ari kumvura umanza ahubwo amubwira iti ca ngaha wamenga mubwira iti guca hirya donc ubu kurondera intsinzi muri M23 cyangwa muri ADF bon nibutse umugani uraho uvuga ngo ni nko kurondera igikororwa mukanwa k'igikere kandi kiguma gikorora ego nawe yiciye umujyavu ego kabisa ngo kurondera intsinzi hehe kurondera intsinzi muri oya ibintu birakaze cyane sigaye ni cyane abantu bazi imigani msanga uzubu tuzokora ikiganiro n'umugani wawe yego ikiganiro n'umugani wawe yego bo sasa Wazalendo ntabwo yahagarariye hano muri ni ruhoke ntibahagarara muri ruhoke ya baciye babandanya rero n'umurindi burya uzi birabe iyo umuntu mugomba kurwana ugacomoreka ko umutima ukiruka yego yo arakwirukako yega Wazalendo yabashoreye mari bageze ko rero kuri entre ya Nyabyondo hacabaho resistance vuvu biza kurangira Wazalendo inje muri Nyabyondo centre umusirikare wa mbere w'u Rwanda wa mbere yaramaze gushika muri Masisi centre ayo muri zaho kabisa iyo nta Nibuka teleso nabonye ejo ngo abasirikare ngo babwiye nyene icubahira ati we muzee twewe ntuturemereza nabyo bikasike nako bijya bijire bipima ibiro 30 najya amakasi ngo ntibaturasa twewe tugiye kugwana tuba tuzi ko duhakura iziturya twewe n'ukuntu kuduhanyira umwambaro wa gisirikare bisanzwe na minisio zikwiye amakuru tugende turazi ko bijya tajye bidukingira urufu ncerereza rero image y'umuntu yari yambaye ijajire ipima ibiro 30 nyene yiru yambaye n'ijya kasi nk'abamotari ningore kabisa ibintu birakomeye diatari so hariho muri Nyabyondo centre ngira ngo abantu benshi mwabonye ubureresi bwabaye negigo bariko biruka kabisa bahunga n'imbumburi ku mutwe amasaso avuga ku bwinshi abantu birababaje kabisa nimutse mwana dutwinga na Benza tugushikiza bene inkuru bibabaje pe ntabwo ari ibintu bisekeje niko hakundi namenyo agutwenga ra yawe neza cyane ni kumwe mukindi bavuga ngo akabigasekwa nkakeza mugabo mwumve ko ibintu ntabwo byari byorashajya muri Nyabyondo ariko ku rundi ruhande ejo narababwiye ingene hano mu buce butandukanye bwo muri Walungu abasirikare ba M23 na RDF bakomeza kwiruka basatira donc kugira ngo begere muri Senzibira muri Nzibira kuko twarabwiye ko bamwe bajanzibira baje direct za Bukavu Nikitusa mugabo n'uyu munsi rero byarangiye naho nyine Wazalendo yahagavye ibitero Wazalendo yarakaye Wazalendo urayavuze ngo basiga bafisanga amasasu y'amacakubiri ngarakutu usasu ukamenga nyine rwanditse ko izina ry'umuntu rugiye rutumbere ibintu n'ukuri yavuye amenya gutengana yabivuze nyine ntakundi mutwihanganire tugiye gute erega inabyigo ibigaruka amasatuku neza cyane rero mu gihe utumva niba abantu usanga hajya nta kibazo genda nta ngorane nimbwire ubwo rero nibakomeze bagenda hacabaho kubosha iyo hano umuntu ashaka kumva ahubwo byo babyiza haje nk'izindi ramforo nk'imodoka nka 40 kugira ngo reka tubashike kwanza rero so je ndumva imbere yuko twinjira mu nkuru ya Rubaya noramutsa umuzarendo bita Rukundo muramutsa se kubereka ariko ngira ngo batubwira ko tubwira oya impamvu uyu muzarendo twa Rukundo ni umuzarendo wakoze amateka Beni inkotanyi zumvise muzarendo Rukundo apana Rukundo cyangwa Rukunda navuze Rukundo yego sitwa Rukundo bakubwira ngo uyu Rukundo yarishe inkotanyi atari karasanya oya yitwa Rukundo
yarishe inkotanyi ku buryo n'uri inkotanyi zumvise Rukundo zihungura amatwi nukuvuga iyo zino umenga na masasu bariko barazirasa zihungura amatwi icyo zina kweyumva aho mena karasanyi barumva ko ari umuntu arasa none umuntu yitwa Rukundo erega abazarundo inkoho zabo zirasa amahoro uti ni mahoro kw'isi so rero ahari hose agugwe neza Rukundo ndamuramukije kabisa ni inshuti yanje n'umugenzi wanje wo muzarendo kandi vraiment ukomeze utera uja mbere none iyo ngiye abantu batubwira ko uzotubwira cyane oya siri agusubiza ko narembanje kuramutsa muzarendo amarika twinjiye rero mu nkuru za Rubaya Rubarenga twajejeje oya ariko abantu benshi bako barabona ifoto je nigire Nyavyondo iri kuri screen bako baribaza nini habaye ubyo turamutsa ko reka tuzire mu nkuru ya Rubaya neza cyane ku munsi wejo twatanguye kubona inkuru zisakara ngo Wazarendo bayitegetse gusubira inyuma ku birometero 20 ninde yabahenze mwebwe iryo tegeko ryatanzwe nande kandiga barabigira ko biri officiel ibitangazamakuru byinshi bivuga biti yego Wazarendo yasubijwe inyuma ave kilometre ninde yabahenze ni Amerika yasabye Wazarendo gusubira inyuma ave kilometre ni Tshisekedi ni nyene cyubare basi ndashimiye ni yakutumba ninde iki ni kinyoma cambaye ubusa ubuza kumpinga andondere ndamuhereza amafoto y'Abazarendo bari muri Rubaya kwanza amagingo yatuvugana Rubaya gwambikanye wana magingo yasace twinjiye muri studio saa 10 na 25 gutyo Rubaya urusasu gwari kurundi urusasu kurundi mugabo mbabare ndi ikintu mvuga mbere uko ninjye amakuru ya Rubaya kugira ngo abantu batahure in deep igihe zironyeshamba zagera muri Uvira sivyo haraga systeme Wazarendo yakoresheje ni kamwe navuga ko buriya ndiko ntahura ubu impamvu abasirikare b'umwami bari bakomeye cyane hajya aho bitanga amasuka haraho bitabadasigana ndiko ndabitahura burya Wazarendo iri kiranyigisha ibintu byinshi igihe igisirikare cy'u Rwanda kigeze muri Uvira urumva Wazarendo wose nzi ko wewe wateze twe twatega inyoni twe wowe ntazo watege nateze inyoni jewe msesanga uti mutego waguti umushibuka oya we ntabyo wagize wewe bimwe ko nateze inyoni umbiza twe twateze inyoni hari ukuntu wakwega umushibuka ugashiraho utugori hajya sivyo hanyuma narayiteze oya yegeme uracari muto utuma mpindukiza kamera bakubona urumva rero tugakwega umushibuka tugashiraho utugori mugabo kugira ngo inkware izoze kubona hano twagenda dukwita akagori kamwe hirya kugira ngo niyava hirya izoge kamwe ifollowing zo gushaka ku mutego hama ihonyore kuntu zenya sinuka n'amasheme twati harakuntu twakita kanu agati inyoni haho nyirasigaje mushuga cushibuka narakibagiye ndaberuka kera cyane ibiro nibyo Wazarendo yakoze no muri Uvira urumva utyabikoze gute uziko bageze muri Uvira bagashikajya Karundu Wazarendo yabareshesheje utugori nka tumwe twareshesha inkwari yaciye bagabira makobora ya mbere Jovufe makobora ni muze naho batabaresheshe tibitwe navyo bikasi nk'abamotare umva na yamaje ibiro 30 bashitse makobora ya mbere baca baririmba makobora ya kabiri twayifashe mwebwe ngo kitwa imbarutso très bien merci beaucoup twagiye imbarutso nivyo uyu muntu yarateze nkanje kabisa sasa bashitse makobora ya mbere batangiye ko mindungu na makobora ya kabiri bayifashe Wazarendo burya yari yashatse kubakwega inguvu bazigabanure muri Uvira iba nyukurire kwanza muri makobora uraza makobora muri makobora none uraza ingene n'ubu ingene bimeze sindabigarukako sasa
abantu bumvise igisirikare cy'u Rwanda cirundaniye muri Rubaya ahantu ngo ndavuge muhumve Rubaya c'est bel et bien le cœur du Rwanda et le Rwandais non Kagame nimbuzi ahari umutima wa Kagame uzi umutima wa Kagame ni muri Rubaya bene ngo bamubwire ikintu kimwe bya bihugu byose uzi ko biri mu mugambi wa Himatutsi Empire bakwegeyeyo ama special force yabo ari muri Rubaya magingo aya uragitahura ndakumva iyo mvuze bya bihugu byose biri mu mugambi wa Tutsi Hima Empire mujya mugambi harimo n'abazungu nabo ubu bariyo muri Rubaya bariyo je nzi yuko batatosubira gukora kile gihe bapfiriyeyo mbere bapfiriye majega basha ndahirwa neza muri Rubaya nyine muri Rubaya cyane ko totosubira bazopfa bagwana n'uwanyuma ni haje sasa Wazalendo imaze kubona zijya nguvu zose zicinye hajya muri Rubaya entre no muri Rubaya abene gihugu baswe batangiye guhunga mugabo za systeme zabo baca barababuza gusubira guhunga nta mwene gihugu asubira guhunga qu'est-ce que Wazalendo ont fait bace bazana ama tactique kuza barabakwegesha utugori banatoka minya uyu munsi buguriye from muri Nyabyondo ndakumenyesha ko uyu munsi mu bucagucago radio oyi ni Amani yes Abazalendo bayigaruriye yafasha kino gisirikare cy'u Rwanda muri propaganda Wazalendo ubu nibo bayifise sasa abantu bumvise ngo ejo Wazalendo yacuritse gucurika no mucanico yacuramye aho yaso gucurama aho taramugumya banga kintaco ndakizi mfasanga bacuritse ati hasohotse itegeko ry'uko basubira inyuma ibirometero 200 ninde yababeshe iryo tegeko ryavuye he iryo tangazo ryavuye jewe nivuganiye n'Abazalendo mbona uko bari amabangano n'ijwi no cije mu ngaha Abazalendo ubwabo bambwiye bati musesanguzi banyita ngo museranguzi ntibakubeshe Abazalendo turi no ngaha turahanyene ubushye munashima kuri portail ndo ku mugoroba uraza kumva ibintu tuza gukora nene kumenya ibanga oya si banga none ne bariko bararasa Wazalendo yahonyoye Nyabyondo Rubaya rwambikanye ubu rero tumenye iki rero Rubaya yafashwe cyane Rubaya ntirafatwa gusa icyatumye ejo Wazalendo dabo barabagize ku kilometero kimwe na Rubaya centre icyatumye batabandanya imigwano nuko abene gihugu bafashwe anotage Wazalendo yavuga iti rero zijya ngabo ziri hajya bisaba ko tugwana intambara nk'iyo bagomba kugwana kuko gashanimba sinashimye kubisita bya bihugu antwa badukurikirana abasanzwe kudukurikirana murabizi bijya bihugu byari byo nimba ingabo za bijya bihugu zose ariho ziri mugabo mumenye ko harimo Abafaransa lajo zirodire Abafaransa barimwo n'Abanyepolonye barimwo hajya muri Rubaya urumva hari ubu bwa Kenya bwa Sudan bwa Somalia na Eritrea abasi Rwanda bavuga aba bose barimwo kuko umugambi wa Tutsi Hima Empire bawurimwo aba bose bararungitse abasirikare hari ndi banga ngomba kubwire bene uno musura yavuga yose waruzi ko projet ya Tutsi Hima Empire uburyo bwa realisation yayo y'uwo mugambi buva muri Rubaya buva nk'ubu ubona agatipe kameze fresh kaje kuguhonga ko muri bajya abantu yego kugira ngo kagushikire cyane kazokushikire gaciye kuri wewe ni Rubaya uzomenye ko amafaranga kazogusoreramo yose azavuye muri Rubaya kazoba kaciye hese ntavyonzi bajya banyengetera cyo mba muri studio ndara muri studio sawa sinzi rero sasa Wazalendo ndavuga iti ntabwo tugomba kwiyahura nk'abajya
reka dukoresha amasisiteme yacu wazarendo kiracurika mugabo ntiyavuye hajya nansi ibinyoma abantu bari kubabesha ngo wazarendo ngo yasi nyuma ya 20 km n'ubu ngo ndabivuge wazarendo ubunyene yokubitwa igasubirwa inyuma siteke kuba bahawe baba bakubiswe mugabo aho bari ntibarakubitwa umuntu ngira ngo yoba yasamara ntiyumva ingene bakwisaba wazarendo ndagusabye umusubirire yavuze gute kwizira yahise gute izira kwisiranyije bitumye bitumye ntihangana ngo you make me laugh umusiramutsi oya nukuri ni umusaranguzi ubaye babakobwa bo muri Benhe nta muri Pendura oya ni hariya nyine muri Ntuzenya muri Rubaya non c'est pas Rubaya c'est Katoyi ni hafi ya Rubaya ariko baba Najamba bati rero ni waba traininze kugira ngo babana babasirahamuzi so tubandanye rero sasa wazarendo rero abantu bayo bene nanje ndimwe yego twari dufise ibanga tujyamanye ahubwo kuba nafatiriwe nibaza ko yoba n'Imana yabikoze ngira ngo nagava nsanga namenye iryo banga muri studio hakirikare hari ibanga twari tujyamanye yuko wazarendo itigeze iva hajya ariho iri abakongomani rero banyarutse ibintu kabisa bamaze gusohora indirimbo Rubaya Tombe nukuri donc bientôt Goma libéré oya Rubaya niraba libéré mugabo bumve ngo intambara ubu turiko tuvugana zongeye gusekera wazarendo wamesha soma namba kabisa wamesha soma namba so nibaza ko rero inkuru y'imvaho ya Rubaya tuyishikije badukurikirana neza cyane mugabo igihari n'igiki nimwumve ngo ijya nkuru yuko wazarendo asubiye inyuma yasubijwe inyuma 20 km ni inkuru yanditswe n'akagwi ka FPR inkotanyi mu ntumbero yo kuremesha abantu babo sivyo ijya nkuru sinzi ko wabikurikiranye umunsi mu gatondo yagikurikirana n'iyindi nkuru ivuga ngo waza bayambuye ubuce 9 ngo bayambuye none nimba basubijwe inyuma ibirometero 200 ubwo buce 9 babwambuwe he hamna waza ntigeze iva hajya muri Kanyaru waza Kanyaru ntibasubiye inyuma bagumye hajya niho basanzwe bari nubwo biruko rero ibihugu byinshi byiteguriye guhekurirwa muri Rubaya kuko bivuga biti ntibikunda ko dutakaza Rubaya gutakaza Rubaya egare ko umugambi wa Tutsihima Empire usubizwa inyuma bica bisaba ko tuzokwiga handi hazova uburyo je veux bien baragira ama contribution y'Abanyarwanda abarundi je sais pas abo bose bari muri diaspora hari amafaranga batanga yo mu rya mugambi wa Tutsihima Empire mugabo wumve ngo ingufu nyinshi cyane gusumba amafaranga menshi bakoresha yava muri Rubaya rero uyu munsi mutsanguzi sinzi ko nabo nacirewe kwinjira muri studio ugasanga ni wowe utanze caption kugira ngo biriko birancanga gute uriko urita sinzi ngo nijyaba ngo atubikire gute ni gute uri kurita umuntu nka Chimamanda intwari ndashaka none Chimamanda Moses wumvira ko Moses amwumva ntaco ni gute witwa umuntu nka Moses Chimamanda intwari Beni je ndazi ko abarundi benshi bamwe nka Chimamanda Moses sivyo ego kandi noneho barafise reza reka wambuje kenshi kuvuga rino banga ego nukuri ngoma ndarivuge kubera ko iryari ry'abanga igikorwa yaragikoze urumva ego igikorwa yagomba gukora yaragikoze arakirambura kimwe gusa mbere ngaha ndakubwira ikintu kimwe musanzwe ibintu by'intambara na politike bisaba umuntu afise umutwe munini apana volume nini yego oya bisaba umuntu afise ubwenge donc mu mutwe yako arezo voilà bisaba umuntu afise mu mutwe hapanze neza kubera muri politike
habera amanyanga menshi pe uvyumve muri politike habera amanyanga menshi kandi na politike zikinwa kwinshi uzosanga umuperezida wese agira akantu kiwe k'agakoryo asumbije mugenzi we ibi niko bimeze rero iyo mvuze ko politike zikinwa kwinshi reka nkunda guhakaro kare Teresem uyu Kaguta Yoweri Museveni sivyo kugira ngo aparvene kuba yotwara ijya myaka yose kandi hariho abantu bamutuka bamugwanya wibaza ko Museveni bijya bintu yabishoboye gute ndashaka utahure ko bajya abantu bamutuka Museveni bajya bamukubita makike Museveni muri politiki bajya niwe yabashize ku kivi bajya ni nawe abahemba danke usigire ko ariyo mpamvu tareyagisa none gashahu nk'ubu je mbaye president nkaca mvuga ati wowe rero Benita nzoze ndaguha inguvu ubu mukonkira wanje uzopfa nsinze amatora turaregera hageze ko wogira acavuga ati oya sha petite tekereza nkatoya nimwe nkanagukubita bibaye ngombwa urumva umugabo hari abantu bitahura yuko kujya kuntu bamutuka Museveni bajya abantu ahubwo anabahemba ko bamutuka sinzi kubitahura rero jewe ntangazwa n'umuntu iyo nivuge ngo Chimamanda Moses ni intwari umuntu acaza ngaho ngo gahabwo ngo ntumuzi wewe ngo Chimamanda ntawuzi ngo kujya kuntu yamatuka banye n'icubahiro ngo kujya kuntu yama atuka abakozi b'Imana niko tubizi bene ngomba nkubwire kino kintu kandi mu mbabare ndakivuge vraiment ntuzutangare mu mwaka uza inyuma y'amatora ubonye Chimamanda Moses hano mu Burundi ariko atembera yemye nuri kutavyumva donc nimba Chimamanda yoza hano mu Burundi akidevereza nina akatambuka umva abene igihugu ataco yinona donc n'ubutungane utaragira ico bumukoza kuko nkuko babivuze tukabanu babategetse urabizi abene igihugu bonyene bo mwitorera bakamuhana n'inzego zitaramushikira sinzi kire kumaze gukiraba cyane bo yego bene eka hano watahure mbewe ho urazi ko Chimamanda Moses inzu yiwe yuzuye kuba kwa Gitega inzu yande aya makuru na office inzu yande tekereza rero utura gatebe nabandi yayubatse ryari nabandi ndababwire sivyo yego navuze ni iri banga nari biti imyaka myinshi mugabo Jovedi kubera ko ira accompli none iyi nzu cyane no gutanga Burundi none igenzi yayubakiye kino yo kuba kinda tazobamo nizo watumye ko umwita ni intwari reka rindira gato fata gatebe tekereza gato bikaba ngombwa hano ntabisa amazi uyiyegereze arakanye umwe ko dukeya kugira ngo umutima ntuduge cyane ndabona umenga uhavuta nkunda komeza ikiganiro ibi bintu sinabyumva neza gamse sanga nibyo shaka kugusobanura natangwa ndakwereka mu Museveni sivyo mugabo ambabarire Chimamanda mugabo none pourquoi ne pas dire Chimamanda katwinjira Chimamanda yari afise mission ikomeye cyane muri Red Tabara ahantu hatahura Chimamanda Moses yari afise mission ikomeye cyane ihambaye muri Red Tabara isumba ya Godfrey Waniyombare isumbi ya Pacifique wowe tekereza rero umiriza abo bose abasumbye mission yari afise uti kubera iki Chimamanda iyo biza gushika Red Tabara ikagaba ibitero ku Burundi
d'abord dusubire inyuma gato kiye Chimamanda twatanguye kumubona abantu benshi ku rubuga rwe rwa Facebook avuga na bon Jesse Mboko yavuga nabi yakora cyane ku ma contenu yabitungo n'abakozi b'Imana yego sinzi ko hoba hari habo yabeshera ça je sais pas mugabo ico nzi cyo nuko hari abo yavugira ukuri kuko yaratanga ama fact ukayabona mugabo kumbure arashobora kuba hari abo yabeshera byo sinubijamo cyane gose inyuma yaha Chimamanda dutangura kumubona atanguye kuvugira yigize umuvugizi w'igihugu cy'u Rwanda ku buryo yageze n'ahantu Chimamanda avuga ko bibaye ngombwa na Kagame yo musenga uyu niwe Chimamanda ibintu byiza by'u Rwanda arabirata gusumba abanyarwanda muga mu Burundi ukabasanganya n'ico bahiro aramuburira indero umutambukanyi wiwe Irane Domaine abantu nka jewe hoho byabari bindi agaca n'abasuzugura akabagurira inkoko yaje kubatuka abandi akabagurira ingurube urumva uyu niwe Chimamanda sasa uyu yarafise mission ikomeye cyane muri Red Tabara utirafise iyi mission muri Red Tabara iyo bishika bakaza kugaba igitero ku Burundi uyu il était envoyé spécial wo kwinjiza ingabo muri Red Tabara kugira ngo bahirike Red Tabara mu buryo bunyarutse urabitahura oya iyo ndabivuga bukibuke insubiriramo kugira ubyumve neza iyo Red Tabara ihirahira ngigabe igitero ku Burundi Chimamanda niwe yari afise igikorwa cyo guca sinzi ko ikirere kiko kiramera neza ubu ni sawa okay ndagasubiramo cyangwa wakumvise uko nsubiriyemo yari afise mission yo guca yinjiza abasirikare muri Red Tabara kugira bakubite kudeta muri Red Tabara atani intara nimwe y'u Burundi barafata uyu niwe Chimamanda Moses donc ibikubite sasa ntimuze mubona ngo Chimamanda ngo yatutse nyene icubahiro ngo Chimamanda irafesora akabigira kabizi kajya imboga karitse kujya wabivuze ngo abarundi ntibomukundira katera intambuko nimwe yego hano ngo ndakwishura yego wagishika gusa wacamufata nukuri pe nawe ndazi umubonye kweri mama we ntacyo yangize mugabo ko yatutse inzego cyo cyonyine cyo tuma nanja mu bandi rero je ndakubwira amakuru nzi nuko inyuma y'amatora yego umukuru w'igihugu hari abantu azoha imbabazi hari abantu azobabarira Chimamanda arimwo uravugishijwe ni muri urwo rwego rero azotaha aje mu nzu yiwe igitega kandi birashima bisinda byemera byo ariko none gute utavyemera kiretse umbwiye ko bimwe warusigurira ati jewe mbaye president wewe nkakubwira ati bore katube aba nyene ngumukonkera wanje aho no vyemeye ati bira rero president niwe yahaye uburenganzira Chimamanda bwo kumukonkera wiwe avugira u Rwanda ibintu aho no vyemeye mugabo nimba Chimamanda takintu na kimwe bahuriye ko na son excellence aho sindakumva bene sinje kuvuga ngo bafise ibyo bahuriye ko mugabo ico ndakubwiye nzi nuko inyuma y'amatora son excellence azotanga imbabazi zikivunga kandi mubazo babarirwa ndazi neza ko Chimamanda arimo sasa ibi ni byaje gutuma Chimamanda Moses atakaza icizere muri Red Tabara kuko hariho na mission bamuhaye urumva atashubiye kwa komplisa neza bituma batangura kugira iki kumunugwanugwa no kumwiyumvira kunakuriye burya wewe urazi ikintu kiri hagati ya Chimamanda na Pacifique nazo umwe ukadukundira atabura kamukindi kiganiro ndabigusimurira ariko nandi ko arabacuti nindi yakubeshe
ko Pacifique yidoranguza mu Rwanda ubu Chimamanda yojayo kumenga hari igihe twigeze kumva ngo Chimamanda yagiye mu Rwanda ya mone Chimamanda aramutse ahonyoje ikirenge kwa Kagame bo mugira nka kumwe babwira Rabin ujya Rabin iperereza ry'u Rwanda ryari ryamaze kumenya ko agomba yitahukire mu Burundi ricarira muzimanganya kandi na Chimamanda si umwana muto ngayobegwe ko Kagame afise iperereza rikomeye même si yirirwa baririmbira yirirwa batera amashugwe arata n'ibyiza batanafise ujya ntageza gonyuza ikirenge ku butaka bw'u Rwanda ntageza aha rero ageze ahantu n'inkotanyi zitegura amanama ntizinamutumire mugabo karero mutoni wabo kare amanama yaritaba yabarimwo amanama ateguwe n'inkotanyi yabarimwo n'ubu na jo turara ubu rero yahindutse Capote jewe mvuze ni intwari y'umugabo ndakongereko wowe mvuze kuvuga ngo ega intwari yanje ntigomba kuba ni iwawe okay nta kidusigura impamvu yari intwari yawe ntabivuze intwari yanje ntigomba kuba iwawe nyine mubwiye buryo rega ndashaka gusigura impamvu abadukurikirana ndazi ko babitahuye abadukurikirana ndazi ko babitahuye baje n'abatara ntabwo bashaka kubitahuye babitahuye Chimamanda ni intwari ni umuntu w'umugabo kumbe nutabitahura neza uraza kwibonera kurubuga kwa Chimamanda Chimamanda ni yabona kino kiganiro nukuri arantuka na mama mutuke kandi atakibaho kubera iki kwe muvugiye ukuri sawa rero urakoze cyane ariko kino kintu cinze umusesanguzi sinzi sinibaza tujya mu commentaire sindiko ndakora so ntaco ndakwereka jemwe ndakwereka inzu y'Igitega hamuyiturira urabe uza kugira nuko igihe kose cyagenda ukora urabuza uko minduru abantu bamaze kubitahura ariko ndakureke wambwiye ati Benita we ivyo biratahuritse politike ni ndende cyane murakoze cyane ubwo ndiko ndavuga mba ndiko mvugira abari ko baradukurikirana na cyane niko bimeze kabisa nuko rero tujye muri commentaire muzirikana kantu dusanguza afise uwo karira yuko Chimamanda tanzu afise Igitega amwereka hiri ayiturire umva n'igihe hasigaje kuba hariya muri Amerika niho kirindira yocaza